Bifisi navuga ko ari umuntu mwiza uko jewe namubonye kuko nkuko nyene bivuga ati uhaye naje ndahara so mu gihe urumva utamuhari aba ari umuntu wa fresh so umuntu mwiza twaraganiye vyinshi impanuro nyinshi so umuntu mwiza kwegera monye nk'umuntu ameze bien sana kubera sindamuharira canke nyene ngo amparire so rero ubu navuga ko ari fresh je ndamuzi neza Bifisi aricisha bugufi je tubonanye ari yicishije bugufi sana bagana umva naje navuze no ni Bifisi je navuga ko ivyo nzanye canke ivyo nje guhindura igihugu kizobibona canke amakungu azobibona ati nakaje guhindura iki niki urazi ko uko ariko ba Fernando batubwira tukibaye ibiganiro batubwira uko nyene urabona twebwe turi umugwi ntuzosambuka turabana beza ariko ubu urabona ivyo babavuga ko yes nabona kweri vyarahaye kabisa muri jewe urukundo rwabize ngiri jambo imenduke ni wewe Big Fizzo mungu wawe mutima wanje ni wewe Big Fizzo no ni citegererezo yes ni citegererezo ariko si Big Fizzo wenyene hariho nabandi ariko Big Fizzo ndakurikirana indirimbo ziwe za kera cyane yes numviza the way yandika kuntu yaririmba yes ndamubwira ku ibintu ego Big Fizzo n'umuntu akwinspira mu bikorwa ukora yes ego kubera iki Big Fizzo Linoji Linoji erega barakubona okay Linoji yaje ba Fernando baratanguye gukora no donc so yaragitangura ariko yamenyekanye bajya baza bafise izina je ntabwo bafise ngo sinomenyekana kuko ngo kubera baje anytime bro hitiragwamwo hitiragwamwo aho nankeka kandi tuzoguma twagiye naguhagarara one way ego wewe rero kwa Joel turaguciye oya munsi Joel araguciye kandi fise indirimbo urafise indirimbo rero niyabona ikintu kiganiro azoca futama amajwi yo akuremwa amauto-tune ndakese amajwi yose iwawe oya so awaduhe one way na one way kweri urazi gituma kwa Joel itarasohoka Joel baheruka turiko turavuga ukuri Joel baheruka kumutazira amashifo urabibonye Joel kamere ko arakurikirana Joel mashifo ebana amajwi y'ino muhungu ntagira ikibazo zowe niwe mfise niwe ndirimbo ndiri amahiti apendaga sana anawaki ndabakunda vraiment ndabakunda temu urakunda ibaby yego ibaby so kana ruguri ibaby oya no sara uramusugiye je no gwara abajama bakamponda ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Gute bro? Fresh sana. Urazi gituma ndirimvye iyo ndirimbo uriko radukurikirana shoko kwibaza ati why kapitene aririmvye indirimbo ya Bifisi on the floor mu kigero c'undi musaje nuko ni commentaire ya Bifisi on the floor yashoboye gukomentinga bavyita gukomentinga gukomentinga ku ndirimbo yawe nshasha aho yavuze ati ngo talented our future superstar. Yes. Bifisi yara ku blessings akwita future superstar. Ku ndirimbo yawe nshasha wiruka gusohora yitwa Birambabaza. Yes. Wavyakiriye gute bro? So it was blessings. Yari meza igiro myinshi dasanzwe so umuntu nka Bifisi big artist in our country akavuga ati uyu ni future artist future superstar so ni blessings kandi aba yarakunze n'igikorwa canke aba yarakunze na talent. Of course. Yes ladies and gentlemen uko muradukurikirana ukuriko dutanga ikiganiro cacu nitwa Captain ndi kumwe n'umuririmbyi mushasha mu muziki wacu w'u Burundi bivanye n'urubuga rwiwe rwa YouTube ko ruvuga yuko indirimbo yiwe ya mbere yasohoye yesoye muri uku kwezi nyine inyuma y'ukwezi kumwe guheze watanguye usora gatrailer gatoyi mu nyuma usora indirimbo yitwa Birambabaza neza na neza
ku muntu ari ryambere akubonye iyo ushitse ku bantu batakuzi ukunda kwipresenta gute? So ku bantu ari ryambere bambonye batanzi nkunda kwipresenta nka IZERE as new artist mu Burundi. Ego je ndi IZERE no muririmbyi mushasha mu Burundi. Yes, niko nkunda kwipresenta ku bantu bashasha ari ryambere tubonanye canke ari ryambere banyumvise. Yes. Ati rero abarundi bakwizere. Banyizere bizere n'ibikorwa vyanje ko meze fresh. Yes. Atuje kubatamwe. Ntago usubira inyuma gwe. Ntuzobahemukira. Oya jamais. Kuko abarundi barakunda guha umutima baririmbyi benshi b'abarundi bakabaha umutima mu nyuma mukaca mutangura kugara. Umuririmbyi abafana nk'ubereko baragukurikirana baguhaye umutima wose bakubwiye ati wewe rero turakwemeye indirimbo yawe twayiravye turaguhaye time mu nyuma mukaca mutangura kugara. Ariko turaza kubishikako premier marika twinjire mu kiganiro cacu nyezina turaguhaye kaze kuri Yaga Tech TV. Ndaramukije abantu bariko baradukurikirana kuri Yaga Tech TV, abakunzi b'umuziki n'abakunzi ba IZERE n'abakunzi ba kapiteni mwese ndabaramukije cyane. Kaze mwumvirize iganiro cacu. Ndibaza kwa kibeze fresh. Of course. Yes. Ndifuza ko ubikora mu gahogo kidogo kugira ngo abadukurikirana bumve impano y'umuririmbyi twabazanye no munsi. Nta kibazo. Niki catumye we undiza canke nuko ntanifise ibihinda sherehera bunsize mu gahinda ndakwiyumviye umutima urasimba ubu niri Rwanda ririmba indirimbo zo gucura intimba bega ni kuki utavyumva canke uzovemera ngeze mumva narinzi kuzombera umugore mwiza tuzobana gushika mu busaza none raba byose bipfuye ubusa. Bro, you're so talented. Asante sana. Kujya Bface yabivuze. Yes. Inyuma y'ino ndirimbo nta bandi baririnzi bashobora kuguha feedback? Bariho benshi cyane. Big Fizzo, Bface nyene, Diwani, Sad B, Adojo San, n'abandi. Baraguha feedback. Yes. Uramaze guhura na Sad B amaso mu yandi? Ego kubera no muri je vais bien concert yabereye mu Kanyosha baramaye ikibanza baramaye akajyo ko gushobora guperforming. Yes. Uhuye na Sad B amaso mu yandi ku nshuro ya mbere hari he? Sad B amaso ku yandi ku nshuro ya mbere hari muri Buja Music Award. Hari muri Buja Music Award no nahuye na Sad B. Tukeneye abaririnzi batagira isoni bro. Umengo uje mu muziki ufise isoni umengo mani garamuta. Sad B twahuye for the first time kuri Buja Music Awards. No twahuye na Sad B ku nshuro yanje ya mbere aho tubonanye hama byari nyene ibintu umuntu urazi twebwe tugitangura wifuza vuba ati je ndashagura na Sad B ndashagura na Big Fizzo ndashagura na naka. So urumva byari ibintu bikomeye cyane kandi navyishimiye jewe. Yes, ego turabona turaramukanya fresh kabisa ndaryohe. Wibise gute uramukanije na Sad B ku nshuro ya mbere? Baba. Narajewe sana kabisa. Kubera kumva abari ibintu nyene ushaka rero muhuye urumva ku mutima nawe urumva ati yes of course. Inyuma ya Sad B undi muririmbyi washoboye guhura nawe mu Burundi, muririmbyi w'umurundi wahuye nawe inyuma yo gusohora indirimbo canke avaye kuyisohora? Diwani, Bface, Adojo San, Fizzo. Yes. None ko bavuga yuko Bface ari umuntu w'umuharayi. Bface n'umuntu afise imigane myinshi. Bface Uhaye Arahara. Bface asigaye ivyuma. Bface yambara ibintu bimeze ukuntu. Bface aragwana. Bface yarahombeje Dunda na Buja FM. Bface n'umugoranyi. Bface yarashwanye na Dramati. Ibintu byinshi cyane. Bface yarashwanye na Akesi. Fabilove ntibumvikana. None kuri wewe uriko uradukurikirana woshobora kuvuga yuko Bface ari umuntu ameze gute? Bface navuga ko ari umuntu mwiza uko jewe namubonye kuko
nkuko nyene abivuga ati uhaye naje ndahara so mu gihe urumva utamuhariye aba ari umuntu wa fresh so n'umuntu mwiza twaraganiye vyinshi impanuro nyinshi so n'umuntu mwiza kwejera monye nk'umuntu ameze bien sana kubera sindamuharira canke nyene ngo amparire so rero ubu novuga ko ari fresh je ndamuzi neza yes of course atari beefs on the floor nubwo ushase kuvuga yuko ari umuntu yitonda ariko kuri réseaux sociaux ndibaza urabona ibintu bamuvugako yego ndabibona ariko wewe kubwiwa urabona ko yitonda je uko ndamuzi je ngo twabonanye cyangwa ko tuganira cyangwa twaganiriye yeah of course n'umuntu mwiza vraiment mwiza bien kabisa niki kintu wize kuri bifes kinuze kuri bifes kwishisha bugufi kumenya no kuganira n'abantu nubwo abarijya mbere mubonanye bifes aricisha bugufi je tubonanye ari yicishije bugufi sana bagana umva naje navuze no ni bifes kwa twarahuye peti yangu nanze peti yangu meze fresh ndabonye umuntu afashe nk'umuntu yarazi umva ni big artist nanje sinzwi nta ndimbo nimwe ndasohora ariko amfashe nk'umuntu yarazi amfashe bien turayaganire fresh so umva ravuze ati yes naje nubwo no bafise izina ringana rya bifes cyangwa nsumbe rya bifes ndakwe ko bafise ujya muco wa bifes yes none wewe mu muziki uje guhindura ibi je ndakubona neza urazi n'abadukurikirana tuko turakuraba none wewe mu muziki uje guhindura ikigaraye ibindi abantu batakoze ibyo so muziki buri muntu wese munyizeye ko yako muziki buri muntu wese afise strategies yiwe donc abayaje canke aje ari mushasha ababona ati bajya abantu badukuriye canke bajya abantu badutanguriye kubwiwe ni habona bakosheje kugira agende gukosora hajya ahantu so je novuga ko ivyo nzanye canke ivyo nje guhindura igihugu kizobibona canke amakungu azobibona ati nakaje guhindura iki niki urazi ko uko ariko ba Fernando batubwira tukibaha ibiganiro batubwira uko nyene urabona twebwe turi umugwi ntuzosambuka turabana beza ariko ubu urabona ivyo babavugako yes nabona kweri byarahaye kabisa bigukiye cigwa kubona abaririmbyi iyo bamaze kuduga bagakora hits bakaja mu mitima y'abenegihugu bakaca batangura kuvugwa ko kujya umwe akita uwundi muntu ngo ntarurira indege so bigukiye cigwa novuga shaka usanga ari kubera inoti bayagwiriye ko yavuga ati pata pesa tujue tabia cyangwa zanganye bafise ukuntu nyene bibe buri muntu wese afise ingeso ko umuntu murashobora kubana afise izindi ngeso utaruzi mugasanga uko imisi igenda ije imbere uri kurabona ingeso ziwe so byabajyana byonze sinzi ibintu bapfuye I don't know nanje ndabona kujya nyene ariko ndazi ko wabene igihugu benshi bitabaguye fresh bivana ukuntu umva bagenda bavuga ko canke bagenda ubwabo bagenda barahana amajambo no good yes we ati wize mu muziki wironkera abafana bikundira ivyiwawe baguha umwanya bumvirize yes muziki mwiza wanditse fresh urivye bien abantu hinyanywe fresh Jendi bazibindi tuzobigera ko ni ukebuke. Yes. Bro wewe uritonda je niko ndakuraba. Mwe uritonda cyane bro. Je nditonda kwera kumumbona kwitonda nyene. Vuga amajambo menshi. Niko tavuga ko daprononce nk'aba Satbi ya man. Bro zikora Satbi ariko akora ikiganiro nko kuri mukubito. Ya bro ya. Yaga. So je nditonze man je nditonze kweri je nditonze ariko nyene bede no mundi mwana nabafise vibe yes ndafise vibe kandi nditonze nabona ndaganira n'umuntu yes of course ya karagaciyemwo reka rero tugaruke mu muziki wawe nyezina turifuza kumenya jewe n'abariko baragukurikirana aho bari hose mu gihugu kano hanze y'igihugu turifuza kumenya IZERE ni muntu ki IZERE nkuko nabivuze gare IZERE n'umuririmbyi mushasha wo mu Burundi ariho agitangura kariyeri yiwe so no sabana abantu kunshigikira konte ugutwi gusangiza abandi indirimbo yanje n'izindi zizokurikira so nivyo
abatari banzi bamenye uko nitwa IZERE ndumuririmbyi mushasha aho ngaha mu Burundi. Ego ubivuze neza cyane. Hariho ugukompoza, hariho kuvuza, hariho kuririmba. Ego IZERE ashoboye ibiki mu muziki? IZERE ashoboye gukompoza, ashoboye kuririmba, ashoboye kuvuza gitari, ashoboye kugira recording muri studio. Yes, n'ibintu ibindi navyo nta experience nini ndabifise ko, ariko ivyo mvuze nivyo nzi. Yes, of course. Ngoma ndaguha karyo jewe n'abadukurikirana, sivyo? Uturirimbire indirimbo yariyo yose atari yiwawe. Okay? Indirimbo yariyo yose atari yiwawe ukunda y'umuririmbyi w'umurundi. Twama tuvuga ngo dusapotingane, ngo abaririmbyi dushigikiranirane. Indirimbo yiwawe atari yiwawe y'umurundi. Yes, of course. Nkunda indirimbo nkunda, kundi indirimbo umaze imisi uharaye. Yes, zibiri ari indirimbo zibiri nabanumviriza every day ndazumviriza. Indirimbo ivuga indemo yawe ni gitari kimuturirimbo, waremwe mu isukari kusosa kuruta bombo, mwamikazi impano yawe igizwe ijambo rizigisha urukundo rize mu karirimbo. Kibarase igenda bikunda. Indi kenshi iyo twegeranye sanga ndi kuvuga ibitajanye, nkasanga ntwenga ibidatwengeje, nkumva amasoni ntiwigeze umbaza na rimwe ukomerewe kubera unyihweje. Urabona ikimbakiye kuvyigumizamwo n'ukuri vyananiye, bisemwo kubivuga ngo ubimenye muri jewe urukundo rwabize ngira ijambo rimwe nduke ni wewe Big Fizzo umuhungu wawe umutima wanje ni wewe nashize muri nibate ni wewe. Iyo ndirimbo kweri everyday umuhungu wa Big Fizzo everyday kabisa. Ego cyane everyday. Ego kweri. Big Fizzo asigura iki kuri IZERE? Big Fizzo ni citegererezo. Yes, ni citegererezo, ariko si Big Fizzo wenyene, hariho nabandi, ariko Big Fizzo ndakurikirana indirimbo ziwe za kera cyane. Yes, ndumviriza the way yandika, ukuntu yaririmba. Yes, ndamubwira ku ibintu. Ego Big Fizzo n'umuntu akwinspira mu bikorwa ukora. Yes. Ego kubera iki Big Fizzo? Kubera ko je shaka kuba umuririmbyi indirimbo ziwe zifite message. Sizo ndabizi ko hariho kuririmbira ibindi bintu mu bubare biki, ariko kenshi umuririmbyi ahari kugira ngo atange message. Sizo mu ruhande runini. So rero Fizzo ndirimbo ziwe nyinshi zirafise message. So that's why I'm trying kuba nka Big Fizzo, gukora indirimbo zifise message, cause uravye Big Fizzo mu bajene ariyo, mu batama ariyo, mu bana ariyo. So numva n'umuririmbyi akwije vyose. So nanje ndashaka kuba umuririmbyi akwije vyose, afise message, anezereza abajene, aryohera n'abana. So nibaze ico nico gituma cyane nkunda kumviriza ibikorwa bya Big Fizzo. Yes. Ubisiguye neza cyane. Reka tuje kuri ino ndirimbo yawe nshasha uheruka gusohora. Haraciye iminsi itashika kuri 30, ishika kuri 30 iyo ndirimbo yawe isohotse. Ni indirimbo nziza irimo amasanamu meza cyane, uri kurabiraba ni indirimbo yakozwe mu buhinga budasanzwe, kandi iri ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga za Apple Music, Spotify, Deezer hose iriko na Boomplay. Urabona yuko audio yakozwe neza cyane na Trust Beats. Eka Kent P ari mu bantu niwe yakoze video. Kent P hariya kwa ba Sat B. Neza na neza n'umwanya wawe wo kwigirira promotion.
kuri ko aragukurikirana ndifuza yuko uyigirira promotion uyitera amashugwe kugira uriko aradukurikirana ahejeje kuraba gusikiganira caza kwiraba twagiye indirimbo yanje birambabaza bavuga ko ari indirimbo sinovuga ko ahubwo ivyo ndiko navuga nivyo birambabaza ni indirimbo yanditse bien irimvye neza ifise melody nziza yahinyanywe uburyo bwa muri audio production bien muri video nziza sana nziza sana je novuga ko 2024 niyo video yaranze umwaka ego muri video ukuntu ikoze no video yaranze umwaka vrema aho rero sinkekeranya ndazi nawe urabizi wabibonye yuko video yawe ariyo yaranze umwaka wa ego vrema ego ubwo bushimwe babutanze ni bakame urumva uriyemerero ubwo bushimwe babutanze oya no ndiko navuga ibintu vyo ubwo bushimwe babutanze ego ni bakame nawe urarengeje ni bakame indirimbo zose za Sose 2024 video yiwanje irenze gusumba reka dusimbire kwiraba bariko niyo irenze gusumba izindi video zasohotse tuje kuri rubuga rwa okay turese n'abandi bariko baradukurikirana wewe ivyo ndiko navuga ndiko ndabesha oya jewe muri uno mwandi kuri rubuga rwa YouTube ntumira n'abariko baradukurikirana bace basimbira ku rubuga rwa YouTube bandike IZERE official sivyo baca babo niyo konte yawe canke ibyandikire IZERE birambabaza baza kucabona clip video hama batubwire bo mbega babibonye video bayibonye gute eske ivyo turiko turavuga nivyo canke sivyo kubera ifise ama viewers menshi cyane ifise n'ama likes menshi cyane urabona yuko na comment zitari nkeyi na gato kuri runo rubuga rwa YouTube kandi ni video yanje ya mbere ndimbo yanje ya mbere so navuga ko narakoze cyane n'ubundi ndacyakora ariko je ndakuraba nkagira amakenga none iyi generation kweli uzoshobora kupambana n'aba Linoji ba Dramati ba D1 abajya umbiriza tutwumvikane ba Dramati ba D1 bari ku yindi level bajya baje mu 2022 kuduga wewe uje 2024 uje kumenyekana neza na neza 2025 aba ba Fernando waje uzobashobora Fernando na Melanine bariko baragukurikirana okay none Linoji ba Linoji erega barakubona okay Linoji yaje ba Fernando baratanguye gukora no donc so yaragitangura ariko yamenyekanye bajya baza bafise izina je ntabwo bafise ngo sinomenyekana kuko ngo kubera bajya anytime bro hit iragwamwo vrema hit iragwamwo aho nankeka kandi tuzoguma twagiye naguhagarara of course ego hari umunsi duheruka guhura narigeze kukubona ahantu hamwe mu birori vyari vyateguwe na Buja Music Award niyo duherukana washobora guperforminga ikanara twarahuye muri Buja Music Award igihe habaye ama award batanze umuririmbyi y'umwaka indirimbo y'umwaka producer w'umwaka ariko hari ikintu nyuma yahajya kuko niho waruri inyuma yahajya hari ikibazo cabaye cyaba producer nawe ukabura umuririmbyi hariho producer One Way na Joel uvuze gutyo mu muziki muri kino gihe uvuze One Way bumva Melanine Boy hariya uvuze Joel bashumva ba Dramati na ba Fernando sivyo kijya gihe award bayihaye Joel niho waruri madame wa One Way akura ibirato abitera kuri stage aragwana birakomera warabibonye nabibonye niho narindi byose nabibonye ajya kuri stage arasara kewa nibishoboka niho nari yego cyane imishamirano nk'ijya aba producer wewe igubikiye cigwa nk'umuririmbyi mushasha uje mu muziki w'u Burundi so jewe bijya vyabashikiye bavuga bose bariko barahiganirwa ikintu bariko barashaka guca gahigo sema ivu
Biya birabaho kuko muriko muragwanira muriko muragwana canke haburana babiri agatsinda umwe. So biya vyabaye wowe urashobora gutsindwa mugo ukabona ati no bino bintu vyabikwiriye jewe. Ariko ukibagira ko nawe uri wundi yabirose navuga ati bino bintu nanje vyari bikwiriye jewe. You know, biya bintu vyabaye nta bintu bishino bivuga ko ariko sinzi uko no bivuga ariko nyene vyarabaye reka dufate uko nyene ko vyahabaye. Yes. Irya award yari ikwiriye Joel kweri kurya abantu babivuga benshi yari ikwiriye Joel cyangwa yari ikwiriye One Way ku ruhande rw'iwawe? Ku ruhande rw'iwanje kweri ndavye ibikorwa turutse gucijya nino nibiki award wange mpatia One Way. One Way ego wewe rero kwa Joel turaguciye. Oya munsi aguciye Joel araguciye kandi mfise indirimbo urafise indirimbo kandi mfise indirimbo rero niyabona ikintu kiganiro azoca futama amajwi yo akuremwa amauto ndakese amajwi yose iwawe. Oya so awaduhe One Way na One Way kweri urazi gituma kwa Joel itarasohoka. Joel baheruka turiko turavuga ukuri. Joel baheruka kumutazira amashifo urabibonye? Joel kamere ko arakurikirana Joel mashifo ebana amajwi y'ino muhungu ntagira ikibazo. Tuwavuze ukuri. Tumesema ukweli kandi wakomeje wavuze ukuri. Wibuke ko indirimbo urazi gituma mvuga One Way. One Way ujya mwana uravye indirimbo yakoze zarose ibibanza bitari bike. Ibikorwa yakoze byararose umengo awards zibiri. So urumva apana zibiri. Indirimbo y'umwaka yari Berisima yakozwe na One Way. Umuririmbyi uja Fernando sinzi. Umuririmbyi w'umwaka yari Fernando nyene. Urumva ko One Way hari ikintu kinini yakoze. Ariko tugiye kura kwa Joel mengo ni ntuze imwe gusa yo kuri dramatic only. Urekanye nico One Way yari yakoze indirimbo za gospel za kubita amahiti bajya ama group MTC barapiga amahiti zowe niwe mfise niwe ndirimbo ndiri amahiti. One Way yari yapiza amahiti ija wa deformije mvugishije ukuri. One Way niwe yari yakoze kurusha Joel. Joel yarakoze ariko One Way nawe yari yakoze kurusha. So for me ija award bari kuyiha nuze One Way. Ariko rero mu rundi ruhande bijya ibintu vyari bifise abajije man. Rero abajije bavuga ko bagiye barabamba ibintu vy'ama réseaux sociaux biki bavuga ko One Way ntafise page ya Facebook. One Way yananiriwe ku ma réseaux sociaux. Niho Joel yamusumbirije. One Way injira kuri page ya Facebook ya One Way. Uramaze kubona page ya Facebook ya One Way? Facebook page. Oya na page ndabona ya. Okay. Rero ujya Joel nawe afise ari ku ma réseaux sociaux cyane. Je navuga ko ari cyo gituma ngira ngo ari we yaratsinze. Baravye ibintu byo ku ma réseaux sociaux. Muga tugiye kuraba ibikorwa vraiment. One Way yari top. Of course. One Way yari top. Yes. Atagukekeranya atabikine bikego kabisa. Ya kuri kora dukurikirana ari herereye hose muri Etats-Unis, Canada, mu Burundi, mu Rwanda. Ikintu gikuru nari nifuza kumanza kukumva neza canke guha bariko baragukurikirana bakumve neza uje mu muziki uzi umuziki nk'ubamaze kumva yuko mumaze kubona ibintu byinshi cyane mu muziki. Uramaze guhura n'ibintu byinshi cyane mu muziki. Uramaze guhura na Satbi, uramaze guhura na Fizzo, uramaze guhura na D1 n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye b'abarundi kandi mukicara bakaguhanura. Uramaze guhura n'aba producer, uramaze kubona ibintu byinshi cyane mu muziki. Ico nico kintu cyambere nagomba abadukurikirana bamanze bamenye yuko Izere n'umuririmbyi azi umuziki aje mu muziki awuzi. Yes. Of course. Nakaye kamo woha abafana b'umuziki w'u Burundi bariko baragukurikirana muri no mwanya kuri wewe. So kurande gwanje guys je ndaciyondeza kweli ndashaka support ariko apana support yo kuvuga ngo turagusupportinze ku ndirimbo imwe. Support ibihe vyose support ibihe vyose uko jewe mfise umuziki mwiza kandi nkora umuziki mwiza. Sindiko ndiyemera ariko
ndemera ibikorwa vyanje sivyo je ndafise muziki mwiza ndafise indirimbo nziza uretse ni yasohose hariho n'izindi nyinshi nziza zimeze bien cono basaba no gusupportinga IZERE kandi je naje muri bino bintu nzi vyo njemwe sivyo je muziki ni umbeshejeho je muziki ni umbeshejeho kwandikira indirimbo abandi ba artist so muziki je ndazi ikintu maze kuri jewe si ibintu byo kujokinga ngo naje ngo ndajokinze ngo bikini gushaka abademu oya je ndi very serious na music rero cyo no saba no kunsupportinga kunshigikira kugira ngo nanje shore kugira ico nigejeje ko biciye muri no ngabirano yanje yes of course nakaye kamo woha abaririmbyi bagenzawe mu gifaransa bita ba collègue bamwe mukorera hamwe ni gute bo mufata IZERE ni gute bohura na IZERE bakamufata ni gute ushaka kubana nabo kuko murahurira muri Maribu Big Man ndamaze kubona muri boîte zitandukanye tureke kwinyegeza nimubone gutya hanyu mujama ndamaze kurira arena muri Maribu Big Man areka nawe uratwika man sometimes rege ivyo birakenewe kuryosha ubuzima so ikintu nosaba abandi ba artist no kumfata nka mutoyi wabo canke bakamfata nk'umuntu bari ku rugamba rumwe bakanshigikira bakampanura mu vyo bandiko ndakora sometimes bitabimeze fresh kuko razi nta muntu w'umugororotsi ariho birashika ukanyerera gatoya ugakora ibintu bitari ivyo canke ukavuga ibintu bitari ivyo so no gusaba babonye amakosa bamanura hama no kunshigikira vraiment no kunshigikira ega naje kamanye tu support kabisa of course ya mukurangiza reka kuko turafise aba legend yes turafise n'abarinzi bariko baraza mu ba legend turafise aba legend bagiye batandukanye Big Fizzo Satbi nawe nyine ariko araja mu ba legend Lolilo Bakidumu kweli akajambo kamwe ku ba legend b'umuziki w'u Burundi cyo novuga no kubashimira ku vyo bakoze bakagerako barapambanye baro inzira zimwe baduciriye baratweretse intango so ndabashimira cyane hame vyo batashitseko navyo twe natwe turiko turagwana kugira ngo turaye ko twoshobora kubishikako rero ndabashimira cyane ndabasaba no kunshigikira kwera ba legend Fizzo Satbi Kidumu Lolilo wengine wa Bahaga Bahaga yarapfuye Bahaga arifa aracyahari Bahaga oji Bahaga aracyari ku mwanya ni wa legend uko tunaongelea wa legend ko mwingine hapa anakuaga nakuja ku Burundi Kidumu ishamuongea Nziza Desire wa Desire pako jamaa fulani nampendaga hari ndimbo yaririmbye Chancho alifariki hari mu jamaa yaririmbye indirimbo nasemagaje ndayibagiye ndimo ndayikunda sana ntacu nanye ariko mu mutima ari mu mutima uza kumwibuka iganiro giheze ndamwibuka ndimo ndayikunda ndimo turabashimira cyane ivyo bakoze si bito vraiment baracinzira barereka abandi babonyere ba Chancho bandi baracinzira ba Satbi ba Fizzo barabakidumu bararengana baragira aho bageze urabona Kidumu n'umuntu akora ibintu biri big turabibona ba Satbi ba Big Fizzo akora ibintu biri big so izo n'inzira baciriwe na bariya babatanguriye natwe naho twatanguriwe na ba Fizzo ba Satbi ba Lolilo ba Kidumu n'inzira baduciye natwe reka tubandanye turushiza gukora birefu rero ndashimira cyane mani bahezagiye cyane ya turangirize kuri umupira wambaye umupira waniswe ko street intelligence yes c'est-à-dire quoi en kirundi street intelligence ino muzu ni kado ino muzu ni kado je namba
vya street intelligence. Ni kado bagwaye. Ni kado umuntu yamaye. Yes. Okay. Naka gashaneti je nakiguri. Oya. Mwana yakamaye vraiment. Okay. Eyo kabisa. Merci beaucoup. Reka ndakubwira ati umuntu ariko aradukurikirana wakoze cyane kubana natwe ni Yagatech TV wari kumwe na Captain aho narimejeje kwakira umuririmbyi wacu mushasha 2025 yitwa IZERE akaba ari umuririmbyi ariko arabikora neza muri no minsi afise indirimbo yiwe shasha ashobora gusimbira ku rubuga rwa YouTube maze ukayimushigikira ukasiga commentaire na like kugira ngo ibintu bibandanye bimene neza cyane subscribe ukagira share ku bagenzi bawe kuko ijya share ifasha n'utamuzi kugira ngo amumenye big man reka ndagushimire kukanya tumaranye cyane ndabashimiye namwe cyane abakunzi ba Yagatech TV abakunzi b'umuziki muri rusange abakunzi bakunda ibiganiro byanyu canke vyacu muraba agaciro kweri akajambo kanyuma ku bakobwa bose bakunda umuziki w'u Burundi ndabakunda apendaga sana wanawake ndabakunda vraiment ndabakunda temu urakunda ibaby yego ibaby so kanaruguri baby baby bye bye ciao ciao hala